Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikira aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, muri Canada, Venezuela, Mexique, Brazil, muri mu bihugu vy'Abanyaburaya, Hollande, Pays-Bas, England, France, Allemagne, Belgique, muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Zambia, Tanzania, Congo, Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kwa Gerard Ndabirabe, ngo nawe ngo yoba yarabonye ko ibintu vyakomeye cane, aca akora ibara ariyongerera araduza amafaranga yahora ahabwa, ashira mu vyo bita intandase ngaho mu nama nshingamateka. Mu gusubira gukora ibara aca agena umuhungu wiwe akiga mu mashure yisumbuye atari yayaheza, aca amugena kuba uwujejwe intandase mu nama nshingamateka. Gerard Daniel Ndabirabe rero aherutse kugwiza na kabiri amafaranga ya intandase yiwe, mu gihe abakozi ba leta yari ajejwe kuvugira bo ubwanwa bwapfutse umunwa. Muri iyi nkuru tugira tubabwire ngaha kw'Isaha TV, tugira tubashikirize nyine ukungene umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe aherutse kwidugiriza intandase, aca atako agena umuhungu wiwe akiri mu mashure yisumbuye ngo abe ari we amukurikiranira ayo mafaranga yigeneye. Aya matohoza adasanzwe tuyakesha ishirahamwe King Umurundi Freedom, nibo bakoze ayo matohoza, natwe tukaba tubibashikiriza aribo tubikesha. Mu matohoza yakozwe n'iri shirahamwe King Umurundi Freedom rero, ngo Gerard Daniel Ndabirabe aherutse kwiyongera amafaranga ya intandase ayagwiza na kabiri. Mu mwaka uheze uyo arongoye inama nshingamateka yahabwa imiliyoni 180 z'amafaranga y'amarundi ku mwaka, ni ukuvuga ko angana n'ibihumbi 500 amafaranga y'amarundi ku munsi. Gerard Ndabirabe yoba nawe yarabonye ko ibintu vyazimvye, aca ariyongerera amafaranga ya intandase mu kuyagwiza kabiri na kabiri. Ubu ahabwa imiliyoni 360 z'amafaranga y'amarundi ku mwaka, ni ukuvuga ko umuriyoni umwe w'amarundi ku munsi. Nk'uko vyiganwa n'ishirahamwe King Umurundi Freedom, ngo aya ni amafaranga aba agenewe kubungabunga umutegetsi kugira ngo akore akazi ajejwe neza. Ngaha kw'Isaha TV two kwibutsa abarundi ko aya mafaranga ava mu makori y'abarundi y'abanyagihugu. Umukuru w'inama nshingamateka aba ayagenewe kugira ngo
ntahave ahangayikishwa no kwibeshaho ngo ahave atarangura neza ivyo abanyagihugu bamutoreye. Ikibabaje kuri Geraze Daniel Ndabirabe nuko nyine nuko afata iya mbere mu kuzibagiza abarundi bavuga ko ibintu vyayangaye kw'isoko ukuko aziko we bimuyangariyeko aca yiyongera mu makori y'abarundi azibagiza. Niki gituma abategetsi bakuru mu gihugu bavuga ko bakunda igihugu nta kindi? Ico nico gituma bavuga ko bakunda igihugu nyine, nta kindi gituma kibibatera. Ibibazo abibaza ko ngaha twoba turiko turashikuza, muratubwira ryari murigera mwumva Daniel Geraze Ndabirabe nk'umukuru w'inama canke nk'umukuru wabaserukira abanyagihugu ariko aratabariza abaganga, abigisha canke abasirikare? Aba birirwa barata akazi bakomoka kubera imishahara itagishobora kubabeshaho. Geraze Ndabirabe ari mu bafata abakozi ba leta bakomoka nk'abansi b'igihugu, we niko abandanya abita. Kugira ngo ako kanote yiyongeye kagume kaboneke ku gihe, Geraze Ndabirabe yaciye agena umuhungu wiwe w'amaraso yiga mu mashure yisumbuye mu kibanza c'uwujejwe intendance mu nama nshingamateka. Ishirahamwe King Umurundi Freedom rivuga ko ibi ari akamaramaza gose biriko biragenda bikorwa na Geraze Daniel Ndabirabe. Ngaha twebwe tuvyita ibara komutemeri, ibara ryaraguye. Ntivyumvikana ingene Daniel Geraze Ndabirabe yubahutse kugena mu nama nshingamateka umwana wiwe akiri mu rugero rw'abitwa abamineri. Ibi biranyuranye n'amategeko kuko ntibisiguritse ukungene uyo muhungu wiwe aheza agafatanya ivyigwa kuri lycée SOS Bujumbura n'akazi ko mu nama nshingamateka. Abantu bakeka ko ayo mabanga yayegereje umwana wiwe kugira ngo ico gifyo kizoze kiramushikira ku mwanya mwiza, kuko bizoba bikurikiranwa n'uwo yivyariye. Nuko rero amabi ararutana. Ese basi iyo apfuma agena umwana wiwe ariko atakiri ku ntebe y'ishure, uyu muhungu wiwe yiga mu mwaka w'12 mu gisata ca ekonomi, akaba yitwa Hangama God'Ayew Jimmy. Murantunge, ibi binatwibutsa ukungene Daniel Geraze Ndabirabe yemeye ko inama nshingamateka arongoye ibamwo umushingamateka aturuka muri Buhumuza akaba atazi gusoma. N'ikibazo
n'ikibazo c'intwaro ibereye mu ntwaro ya CNDD FDD kiracateye isoni gose kubona bafise umushingamateka atazi no gusoma, uyu akaba azwi kw'izina rya Shabani nimubona imbonerakure karuhariwe ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ishirahamwe King Umurundi Freedom rivuga ko rigiye kubashikiriza n'ayandi makuru ku manyanga ariko abera mu nama nshingamateka, nibo bishikiriza natwe tuzohita kandi bakunzi bacu natwe tubabwira amatohoza azoba yakoze tuzobatohoreza igihe ayo makuru nayo azoca aja hanze canke nitwona bimenya dushobora kuzobibaha mu mbere yuko babibashikiriza. Abipfuza kubona inkuru zose zishikirizwa natwe muje murafyonda subscribe canke sabone uce uja ngaho iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho butaha, umukama abandanye kubazigama arinde abarundi n'abarundikazi, mugiraho muba mwubahwe.